Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yashizwe mu karuhuko kihuse, ni mu gihe yahora afise ipeta rya Liyetona Generali mu gipolisi. Uwundi yashizwe mu karuhuko kihuse ni Generali Majoro Generose Ngendanganya, nawe nyine yahora ari intwazangabo mu gipolisi. Ibyo bikaba bigaragarira mu makete yatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ariko benshi bakaba bahise batahura icyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye akora ibyo bintu. Amakuru menshi adushikira aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye azi neza ko Ndirakobuca nubwo yanumye ariko ko afise ingufu, ndetse akaba azi neza ko umwanya n'umwanya ashobora kumuhirika ku butegetsi, akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo amunyage, amwake ingufu ku buryo bushoboka ndetse n'ubudashoboka, aho yahisemo kwifashisha iryo kete akamukuraho ububasha yari afise mu gipolisi akamugira umusivile. Ibi byose nyine bikaba byerekana ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye afise muri kino gihe ahanganye n'ibihangange nka byose muri CNDD FDD. Tugiye kubigaruka ko mudonido ry'aya makuru. Utanguye kumva ndakugarika avuze waba witeze ingingo ruhasha, none ubu ntaho ataniye na Prosper Bazombanza. Ni General Ndirakobuca batazira ndakugarika yahora avuga ijambo rimwe akajugumiza abantu, none ubu yararengewe nawe arihorera. Abenshi ntimwibuka asohora amategeko aremereye nko gusitura amazu yegereye amabarabara, ihagarikwa y'amamoto, bajaji n'amakinga mu gisagara hagati, eka mbere n'ikibazo c'umwavu anajesa n'ahandi yaravuga rimwe bikaba bikoretse, none ubu ijwi ryiwe ryarakamanganye asigaye yimereye nka Prosper Bazombanza. Urabye ukuntu Perezida Ndayishimiye Evariste avuga ko ibisata byose yabyifatiye mu minwe, birumvikana ko ndakugarika yabuze iyo ahera n'iyo ahereza. Ndakugarika naho bamwatse ingufu n'umwe yohindura ibitari bike mu gihugu, kuko yavuga rimwe ibintu bikaja mu ngiro, ariko Ndayishimiye wewe aragwa n'ukwama yidoga gusa, akazorindira ko afata ingingo ukabura. Ibi byose biri mu byatumye Ndayishimiye abona neza ko ikintu cyonyine agomba gukora ni ukubanza gutangura kumumara ingufu, kuko abona neza ko igihe atamumara ingufu byanze bikunze ibara rishobora kugwa mu gihugu, ndetse ashobora kumutembagaza ku butegetsi. Ibi akaba yabitanguye akora ibishoboka byose kugira ngo amwigize kure y'ubutegetsi bwiwe, ndetse benshi bekemeza ko Ndirakobuca yaba agiye gukorerwa ibintu bibi cyane ndetse biteye ubwoba, nk'uko benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amufisiye ishari rikomeye cyane, kuko azi neza ko akundwa n'abarundi isinzi, akabona ko igihe atamukura ku butegetsi cyangwa se atamwambura ububasha afise mu gipolisi, ibintu bishobora kuba bibi cyane mu minsi iri imbere. Akaba yahisemwo kumwaka ingufu ahereye aho ngaho
nk'uko yazimwatse no mu myaka yagiye itambuka. Murazi neza ko Ndakugarika ubu asigaye ameze nk'igishusho, nta jambo na rimwe agifise kubera Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye guheza nka bunyoni ibihe bitoroshe kuri General Ndirakobuca. Wa mushiranganji yahora avuga Uburundi bukajugumira yagiye hehe? Avuze ko inzu zibomorwa ku mabarabara yose y'igihugu zace zibomorwa, avuze ko atakinga ipikipiki canke tukutuku akeneye gusubira kubona mu gisagara ca Bujumbura. Byagenze gutyo nyine, imiryango yararize ariko nta casubiwemwo. Akiri umushiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yari umuti w'ibibazo byose, yari yubashwe kurusha umukuru w'igihugu. Bamwe bari batanguye kuvuga ko ari we akwiriye gutwara Uburundi. Amezi 16 ndetse anarenga araheze Liyetona Generali Gervais Ndirakobuca ari umushiranganji wa mbere. Ubu abarundi ntibakimwumva, benshi barabazanya nimba koko ari we mukuru wa leta nk'uko ibwirizwa shingiro ribivuga. Bamwe mu bashiranganje bariko bagwanira kumusubirira. Perezida Ndayishimiye aramucunze muri kino gihe hatanguye kunuganurwa ukutumvikana mu butegetsi. 2024-2025 irashobora guterera wamamaye ku izina rya Ndakugarika, ndetse amakuru menshi akavuga ko nyuma yo gukurwa mu gipolisi yabagiye gufatwa agapfungwa. Ibwirizwa shingiro rya 2018 riha ububasha bukomeye umushiranganji wa mbere. Ibwirizwa shingiro rya 2018 ryafuse ibyegera bibiri by'umukuru w'igihugu, rishiraho icegera kimwe kitagira ububasha na bukeyi be n'umushiranganji wa mbere afise ububasha busumba ubwahorana ibyegera bibiri. Intumbero ya Nkurunziza ko ari gukurako ububasha bwahabwa icegera ca mbere badasangiye ubwoko, arico cari kijejwe ibibazo by'umutekano, politike n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Nkurunziza we yari yibwiye ko mu gihe ashize ingufu zose za leta mu minwe y'umushiranganji wa mbere basangiye ubwoko n'umugambwe azoba atoye umuti woroshe. Ntiyamenye ko abyaye iyindi ngorane itoroshe, leta y'imitwe ibiri. Ibwirizwa shingiro rya 2018 ritandukanya neza ububasha bw'umukuru w'igihugu be n'ubw'umushiranganji wa mbere, bose bajejwe ibintu bimwe. Gervais Ndirakobuca yisanze mu kamashu katoroshe. Ku ruhande rumwe Perezida Ndayishimiye yivanga mu bibazo byose by'igihugu, ashaka gutanga intumbero n'ijambo ku bibazo cose. Abashiranganje bisanga baguma bariko batwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Bamwe mu bashiranganje ntibacubana na gatoyi umushiranganji wa mbere, ntibanamubaza ibyo bakora kubera basanzwe bivuganira n'umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande Gervais Ndirakobuca yasanze umushiranganji wa mbere w'ukuri ari Angeline Ndayishimiye. Uyu niwe yivuganira n'abashaka gufasha Uburundi, nabo bakarunda amahera iwe muri fondasiyo Umugiraneza. Mbere hamwe ni Angeline akaba ariwe afasha leta. Ikibazo cyose c'amahera gisigaye cica kwa Angeline, uwo nawe ataco Ndakugarika yokubahuka kumubaza. Ni kenshi niyo Ndirakobuca afunditse ijambo na Perezida Ndayishimiye asanga mu gatondo byahindutse kubera Angeline aba yabyanse mw'ijoro. None umushiranganji wa mbere aca akora iki? Gervais Ndirakobuca ntakigendera abanyagihugu kuko umukuru w'igihugu ababamwo. Umushiranganji wa mbere nta kiganiro atanga kuko umukuru w'igihugu aba ariko aravuga umwanya wose. Ndirakobuca ntagendera ibisata bya leta kuko Ndayishimiye niyo yama. Ikintu conyine Ndakugarika asigaranye no gutegura inama y'abashiranganje, kwakira intumwa zitandukanye be n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, kugurura no kugara inama zimwe zimwe, no guserukira umukuru w'igihugu mu ngendo zo hanze aba adashimye kujamwo. Ubu ntaho atandukaniye n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza kibayeho nk'ishurwe bamanika muri saro. Albert Shingiro arakobeje ngo asubirire Gervais Ndirakobuca. Kuba babonye ko Gervais Ndirakobuca ataco akimaze, abashiranganje biwe bariko barasya batazambaye ngo bamusubirire. Umushiranganje abifisemwo umwete udasanzwe ni Albert Shingiro, asanzwe ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Uyu mushiranganje asanzwe atubaha Gervais Ndirakobuca na gatoya. Yarashizeho akarwi k'abantu baguma mu gutwi kwa Perezida Ndayishimiye bamwumvisha ko hageze ko agena umushiranganje wa mbere w'umusivili.
uko bukeye uko bwije bamubwira ko amakungu adashobora gushigikira leta irongowe na Ndakugarika. Amwereka ko Gervais Ndirakobuca adatahura ibibazo bihambaye by'igihugu na cane cane ibibazo by'ubutunzi. Babwira Ndayishimiye ko akeneye umushikiranganji wa mbere amenyereye amakungu ashoboye kuvugana n'abagenzi b'u Burundi bakamwizera. Uwo rero ngo nta wundi atari Albert Shingiro. Mu nkuru zo hanyuma tuzobabwira ibintu bikomeye cyane biriko birategurwa nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye akuyeho ububasha amukuye mu gipolisi akamwirukana igihe kitageze. Perezida Ndayishimiye ahagaze he? Kugeza ubu Perezida Ndayishimiye ntarerekana aho ahagaze neza ku kibazo c'umushikiranganji wa mbere, ariko mu minsi ishize ari kugenda abyerekana. Ikiboneka co nuko Gervais Ndirakobuca abujijwe kubandanya aboneka cane kumwe yahora akiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Perezida Ndayishimiye aramubonamwo umukeba ashobora kumubangamira. Perezida Ndayishimiye aratinya ubugenzi bwa General Ndirakobuca na General Prime Niyongabo. Muri Nyakanga Ndayishimiye yaragerageje kubogoza General Prime Niyongabo bimuta ku w'amazi. Ndirakobuca yaranze gushira umukono ku itegeko rikura Niyongabo mu gihe Ndayishimiye yari mu ngendo muri Cuba na Amerika. We yavuze ko iyo ngingo akeneye kuyivuganako n'umukuru w'igihugu. General Jules Ndirakobwayo yari yasigaranye iyo ngingo niwe yaruhiwe kurungikwa hanze. Evariste Ndayishimiye arazi ko hariho ibihangange bidashigikiye ko azoronka ikiringo ca kabiri muri 2027. Ibyo bihangange byose abicunze ku jisho, ariko yari yihaye umwanya wo kubicanishamwo imbere y'uko bimwe abihangamira. Murazi ko ibyo yakoreye Ndikuriyo nubwo Imana yakinze, benshi bakanemeza ko n'ubu ngubu akiri gukora ibishoboka byose. Ubwo Gervais Ndirakobuca azorangiza umwaka wa 2025 akiri umushikiranganji wa mbere. Ubwo azorenza amezi nk'ayo Bunyoni yamaze muri ico kibanza. Basokuru bati inkoni yakubise mukeba urayirenza urugo kare. Uyu mwaka yakubise Bunyoni mu mwaka uheze, irakubita Ndakugarika muri no mwaka wa 2025. Ndetse Ndakugarika we ashobora no kwicwa kubera amakuru ateye ubwoba ariko aradushikira. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.